mugire umugoroba wa gatanu mwiza. Reka amakuru yacu tuyahere muri Aston Villa mukuri Bwana Ali Samanta umubanyi wacu mu Tanzania. Uyu musore rero w'umubanyi avuke Dar es Salaam kamaze gutandukana na Aston Villa nyuma y'amezi 8 ayishitsemo akanaba umutanzania wa mbere akinye muri Premier League. Bwana Ali Samanta rero yakinye mu nka Tepe Mazembe, nka Simba ari naho yakuriye, akaba yamaze gutandukana na Aston Villa aho yasinye mu gwa Fenerbahce wo muri Turkiya ku miliyoni 5,500 vy'amapaundi. Bwana Ali Samanta akaba yasinye imyaka 4 muri Fenerbahce, akaba yari yaramaze gukinira Aston Villa inkino 16 mu makompetisiyo yose. Akaba yatsinzemo ibitsindo 2, harimo icyo yatsinze Manchester City kuri finali ya League Cup n'icyo yatsinze muri Premier League, anaba mu Tanzania wa mbere mu mateka atsinze igitsindo muri Premier League. Akaba rero yamaze gusezera uwo mugwi aho yamaze kwerekeza mu mugwi wa Fenerbahce muri Turkiya, mu gihe Manchester United yiteguye gutereka 90 million pound, miliyoni 90 z'amapaundi kuri Jadon Sancho, ikaba izotanga ubusabe mu ndwiza nyuma y'aho Murundi hafi imyaka 2 bamwiruka inyuma. Dortmund ikaba ati bro ntibikunda umukinyi ntagurishwa, Man mu mwaka wese kabigiye kuri gisasu itange miliyoni 90 z'amapaundi kuri Jadon Sancho, ari nako ngo Dayot Upamecano myugariro wa Leipzig vuga yuko yugururiye imiryango Man United nyuma yifuza gutanga sayo muri Leipzig ko yiteguye kugenda. Hakaba ari nandi makuru avuga yuko igituma Manchester United itarimo irasinyisha abakinyi benshi muri iki gihe ari uko yahumvye cyane, iri mu yahumvye cyane muri iki gihe cya COVID-19 aho yahumvye amahera agera ku miliyoni 100 z'amapaundi. Akaba ari nayo mpamvu icecetse cyane muri iki gihe yindi migwiri mwiriyubaka za Chelsea zigura, ba Man City yaraguze, Liverpool igura abakinyi, mu gihe Man kibereye ngataze n'ivyirimo. Mutugi kuri Liverpool nyene akaba ari Jurgen Klopp yavuze yuko Fabinho ashobora kubandanya kina mu mutima wa defense inyuma yiza rya Thiago Alcantara, akaba kandi na Joe Gomez yaravunitse. Akaba yana keje rero Mikel Arteta umumenyereza wa Arsenal avuga ati numumenyereza mwiza, ivyo amaze gukora kuva hashitse ni umuntu w'umukapo. Ni mbere rero yuko bakina ku munsi wa mbere muri Premier League aho Liverpool izoba yakira Arsenal mu ndwiza, bakaba bazokina incuro 2. Ku wa mbere bazokina muri Premier League, ku wa kane bakina muri Carabao Cup aho ari nabo batomboranye. Tukiri nyene ku mugwi wa Arsenal gukomeza kwifuza Jorginho wa Chelsea nkuko Sky Sport ibivuga. Arsenal kandi witege gukora ibishoboka vyose yuko igiye kuronka Thomas Partey wa Atletico Madrid. Atletico Madrid nayo ikaba yizeye yuko izoronka Lucas Torreira wa Arsenal ku nizanyo. Ari nako kandi umugwi tukiri kuri Atletico Madrid, Luis Suarez yamaze kwerekana nk'umukinyi wayo, uramubona kabisa amaze gukora ibipimo vy'abaganga. Akaba rero Messi yanamugeniye ubutumwa we barimo amajambo akomeye yanditse kuri page yiwe ya Instagram kabisa. Messi yavuze amajambo akomeye avuga ati twasangiye vyinshi, urumwe mu makinyi bihe vyose mwuyu mugwi, ati ntwari ukwiye kugenda nkuko wagiye. Yongera kabisa Messi yongera natera anereka ko Bartomeu wakiri hasi, avuga ati uyu mugunye nta kintu kintangaje kirimo kuko uyu mugunye ari kumeze, ati ubuyobozi wapi ni fake. Yongeye kugaya Bartomeu aravuga ati no ati umukinyi nk'uyagenda mu buryo gute. Tukiri nyine ku iyo sije ya Luis Suarez yamenyesha amakuru bitandukanye muri Espagne binakomeye, bikaba byagiye barakoresha iyo cover aho nkimenyesha amakuru Sport kivuga kiti uwahoze ari umukila cyangwa wakoze ari umufana wa FC Barcelona zo kwamariwe. Amajambo atangazujwe na Luis Suarez ari muri Camp Nou, arimo arasezera ari kumwe na ba Messi, ba Alba, ba Busquets n'ibikombe vyose yahatwariye. Akaba rero yamaze kugenda, mu gihe Mundo Deportivo yakoresha iti nzokwama n'umufana wa FC Barcelona ibihe vyose
nimwe mu majambo nyine Luis Suarez yakoresheje arimo arasezera uyu mugwi mu gihe AS yo yivugira ati babaye intwari hatagikombe cyangwa hatagashimwe bafise. Uvuga umugwi wa FC Sevilla warayitsinzwe na Bayern Munich kuri finali ya Super Coupe ya UEFA ibitsindo 2-1 vyatsinzwe n'abakinyi nka Leon Goretzka, Lucas Ocampos ku ruhande rwa Sevilla hamwe na Javi Martinez yasinze igitsina ca kabiri ku munota wa 104 kuri Bayern Munich. Kabiri uyu mugwi watwaye igikombe cyawo ca kane mu iyi sezo witegura gutwara bitandatu harimo ica Mondial de Club n'icya Super Coupe mu Budagi. Akaba ari Hansi Flick mumenyereza wayo akaba amaze kwimenyereza inkino 38 kuva yifashe ayatsinda inkino 35 atakaza inkino 3 bisigura yuko inchuro amaze gutakaza kuva shise muri Bayern Munich zirutwa n'ibikombe amaze kwitwariramwo uko ari 4. Urumva bamenyereza mbere rero yuko tuva muri Espagne Burundi reka ndabaheze inkuru zibiri zivugwa muri Barcelona Real Madrid. Aho rero muri Barcelona hari amakuru avuga yuko Lautaro Martinez azoguma muri Inter domira 100% vyatangajwe na number 1 Fabrizio Romano mwese muramuzi. Hakaba rero n'amakuru avuga yuko Barcelona yatanguye kwipfuza umusatiriza agenda gusubira Luis Suarez. Hakaba rero harimwo Lautaro Martinez gusa akaba atari yo option yonyene. Bisigura yuko na Memphis Depay kiri mu mipangu ndaho mu boss wa Lyon Jean-Michel Aulas yigamba avuga ati Barcelona nta busabe nabo mwiratuzanira. Aho rero bivuga yuko yahaye ubusabe bukomeye Memphis Depay bwo kumuha yandi masezerano anamutera ofa nziza irimwe amakashi menshi, ariko ngo Memphis Depay aguma yanka aho nawe agifise imigambi yo kuja muri Barcelona. Akaba atazindi nkuru kanye naho Caseyinho Dest amajamba bakivugo nta kintu kiboneka. Uwundi umwanya nkumva ngo vyakunze ngo rimwe birapfa nakajagari. Reka turindire hasigaye imisi mike kugira isoko ry'igura n'igurisha rirangire itariki 4 muri Real Madrid. Naho murazi yuko Egypte rukino rwa Real Betis rwa mbere yaranganje ubusa mu bundi. Egypte rwa Real Betis isaha 4 z'ijoro Zinedine Zidane Zizou akaba ari yagize cyatangaza inyuma imbere y'ugo rukino yavuze amajambo akomeye. Aho rero yagize ibyatangaza ku mugwi nka FC Barcelona bibiri mwiracamwo n'ibindi vyinshi cyane. Zidane reba amubajije ku vyerekeye Eden Hazard avuga ati ntaramera neza cyane ati nivyo amaze imisi yimenyerezanya natwe tariko ntarara aracarugwa ukuntu ataraba fit. Akaba rero Hazard atongiye gutumwako bena Asensio akaba atatumwe kinyuma kuda kino rwa mbere hamwe na Militao hamwe na Diaz aho bose bakiri mu mvune mu gihe Vasquez na Isco bagarutse muri squad. Zinedine Zidane bamubaje ku vyerekeye Gareth Bale aheruka kuja muri Tottenham murazi ko bafitaniye amabeef. Aho yavuze ati nta byinshi novuga ati ndamwipfurije amahirwe nyine ahagiye kwimukira mu vyagiye kujamo. Zinedine Zidane rero yababajije ku vyerekeye kugura abakinyi ati umugwi wanyu katamukinyi no uragura uri mubiki wovuga iki. Zidane yabishe ati nta bintu nshaka kuvuga nta n'ikintu nshaka gusaba umugwi ati nkuko bisanzwe buri kintu cyose kiba kigishoboka gushika itariki 6 z'ukwicumi isiko gikora nigurisha ryugawe. Akaba ari byo Zidane yavuze nituzi reka turindira yuko Madrid ishobora gukora na surprise gasinyisha umukinyi naho bimeze nkaho bigoye. Zinedine Zidane akaba yishibazo vyinshi yamumaje ku vyerekeye ati niki wovuga kuri FC Barcelona. Yavuze ati ndayubaha tuko ndazi yuko urumwe mu yibihangange ati buri umugwi wose bufise ibintu biwugora ku bwawo ati ndabizi bazogwanira ikintu cyo cyose tikaye nta makenga afise kuri bo. Ndazi yuko bazogwana bagahatana bakigenza neza nyine bakaza tugahanganira La Liga muri sezo. Tuviriye rimwe kuri Real Madrid naho Zidane yihakana ivyigura n'igurisha. Hari amakuru avuga ko Edison Cavani murazi nta mugwa afise yaravuye muri Paris Saint-Germain ashobora kuja muri Real Madrid. Akaba rero iyo affaire ari marayikorerwa na mwene wabo na Sergio Ramos. Akaba ari we yagize umu agent mwene wa Sergio Ramos asanzwe ari umu agent nawe. Akaba rero Jose ya Cavani yamuhaye uruhusha rwo kudiskita na Real Madrid bumvikane
amukorera umuti kuko ngo yifuza kuyisamo. Reka turinde nta inkuru yanditswe cyane ariko amajambo aba yavuzwe guys, kandi iyo yavuzwe ntibiba vyizanye. Reka turindire. Ari nako kandi l'equipe ivuga yuko Real Madrid ishobora kuronka Kylian Mbappe ku miliyoni 90 z'amapaundi yonyene, nk'ubu atokongereza andi masezerano muri Paris Saint-Germain. Kaje gaciro k'imiliyoni 400 yaragafise agisigaranye amasezerano y'imyaka 2 mw'uwo mugwi. Nk'ubu rero uyu mwaka wose worinda urangira atarayongereza, Mbappe yoba yemerewe kuva muri Paris Saint-Germain ku miliyoni 90 z'amapaundi zonyene. Uko kimenyesha makuru l'equipe kibivuga. Dusuye mu Bwongereza, Kepa Arrizabalaga wa Chelsea ashobora gutizwa akava mu mugwi nyuma yaho bazaniye Mendy bamugira nka priority, ariwe bategura gushira kuri number 1 akigenza neza. Niyo Lampard yaje gutangaza yuko atazokina urukino rw'ejo, atazorutangura Mendy. Mukaba mubona yatanguye imyimenyerezo ari kumwe na Chuck amwigisha, amugira umukapa mumenyereza, akaba yiteguye kuzoba mu nyezamu wa mbere wa Chelsea. Kepa Arrizabalaga ashobora gutizwa, ari nako Loftus-Cheek nyine n'abashobora gutizwa imigwi nka Southampton na za West Ham rimwe ramwipfuza ishaka kumutira. Ari nako kandi Everton ishobora kugura umunyezamu wa Manchester United Sergio Romero. Ari nako kandi guys amakuru amwe aravugwa bari menshi kabisa. Urayasimba turagenda ukaja muri Espagne ukacugwa ku yindi mu Bwongereza ukayevanga tuti muri Espagne nyene tuhasubiye. Philippe Coutinho nyuma yo kwaka nimero 7 gahabwa Griezmann, akaba yahawe nimero 14, akaba arizo zo kwambara mu mugongo, akaba arizo nimero yahawe mu azokwambara mwisezo. Ari nako kandi guys mumenyezo w'intamba mu rugamba bamaze gushira hanze abakinyi 20 bazokina ku rukino, bazokoresha ku rukino rwa kivandimwe, bazokina n'umugwi wa Tanzania tariki 11 z'ukwezi kw'icumi mu rwego rwo kwitegurira inkino zo kurunditiki ya kane. Abo bakinyi bashobora kwibanza ngo ni bande, harimo impundika zikomeye ba Shassir ba Piero bande ntibahamagawe. Akaba ari yahamagawe abakinyi 20 barimo Jonathan Ahimana, Philippe Nzeyimana, Sabyumva Frederic, Ndayishimire Yusuf Nyange, Ami Cedric, Nzigama Sabo Steve akina muri Tanzania, Sedo Bilahino, Kaza Gilbert Demungu n'abakina muri Tanzania matari muri Djibouti, Mohamed Amis akaba yongeye guhamagagwa. Igitangaza Saido ntibazonkiza akaba yagarutse mu ntamba mu rugamba. Abdul Fisto Abdulazak yahamagawe. Bimenyimana Bonfils Caleb nyuma y'imisi atsinda ibitsindo yigize goal machine nawe yahamagawe. Mu gihe Duhenda Vigayere wa Mukura mu Rwanda nawe yahamagawe. Bigirimana Blaise, Shabani Hussein Chabalala, Ndikumana Trésor, Arakazamaki Arthur, Nimubona Emery, Ndize Eric wa Musongati, Ndikumana Asmani wa Grenoire. Abo bose ni bamwe mu bakinyi bahamagwe bazokwitegurira urukino rwa Tanzania igenekerezo rya 14 z'ukwezi kw'icumi mu kwitegurira inkino bazokina na Mauritania mu kurondera tike ya kane izobera muri Cameroon mu mwaka wa 2021 mu mwaka tugiye gutangura. Guys mugire umunsi mwiza, mugire ibihe vyiza, murakoze cyane.